tubandanye dukenguruka twibuka kuko Imana rugira vyose yamye dukebura iti ntimuze mwibagire aho mwaciye, ntimuze mwibagire aho mwavuye, ntimwibagire aho mwaciye, mumenye naho mugeze. Aho twaciye ngaha harimo ngaha mu Buheka, turahazi ngaha muri iyi komine ya Nyanzarake, ngaha abahiguriye igihugu ni benshi. Uhereye hariya kunambo ukaduga Rukambasi, ugaca mu Gitoki ukaja kurukira, ukamanuka ngaha Kazira Bageni, ugashika ngaha Muheka, ukaja hakurya mu Kiderege, ukagenda mu Ruvumera, ukabandanya ukajabuka ugashika kw'Irangi, ukaja no mu Misurura. Ngaha muri komine Nyanzarake abene gihugu baho barakoze ibishimwa, turaja ku rugamba, twarahaboneye amakuba, mugabo vyari bikenewe. Nico gituma dusubira gukomera amashi Imana yacu. Nyene cubahiro mboneza yacu yama mu mugambwe CNDD-FDD, waratubereye indongozi, uradukebura, uratwereka umurongo utumbereye. None raba ingene turiko tunezerererwa aho twahora turirira. Amaraso yasesekeye ngaha niyo maraso ariko aratuma uno munsi tunezerewe. Uwaririmbye yavuze ati icamwa c'umugisha kiva ku giti, igiti kigoye. Nico gituma uno munsi tutwereka kunezerwa. Twatoye ngaha kugira ngo tuje muri wa mugirwa wacu kwa twibuka aho twavuye. Abatari bwahabone nibahabone. Ngaha abene gihugu baho baratumye dushika kuri intambwe dushitseko. Twicaye ngaha duca twibuka aho twavuye. Ndakengurukira cyane abagumya banga na cyane nyene cubahiro imboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD, wewe yamatwigisha kwibuka. Twarahejeje urugamba, turibuka itariki ya 16 hari ku munsi wa 4 ukwezi kwa Munyonyo, aho umugambwe CNDD-FDD na leta y'u Burundi y'ico gihe bashira mukono ku masezerano yo guhagarika ingwano burundu. Uwo munsi twarawugize icibutso, mbere uno munsi umunsi wa 4 wose twama tuwibuka, tugashimira Imana tukongera tukisonzesha. Twarawugize icibutso mbere kuko n'ubu duheruka kwemeza kandi kunagura isezerano twagiraniye n'Imana yo Imana yahaye ikibanza ca mbere. Mu gushinga ryabuye hariya mu ntara ya Gitega, ibuye rizo bicagirize mu gihe tuzohemuka. Nico gituma nagaba gusaba kunyabanga ntituze twigire twibagira ngo duhave duhemuka. Twarasubiye turibuka kandi turashira ibuye yo gicibutso yerekana ko twajabutse Yorodani igihe mu 2016 twagira dusubire mu kaga. Mwantwari mwe muri intwari muri abahizi, mugabo mwame mwibuka kuba intwari bibuza guhemuka. Ivyo nivyo twama twibuka nyene icubahiro mboneza yacu. Twama twibuka ko kuba intwari kizira guhemuka. Hariho abandi bari baragerageje kuba intwari muga mu nyuma barahemuka. Abo bahemu rero ubu ntibakiri muri twebwe, nibiciwe biga byaragiye. Nico gituma
intwari zisigaye, abahizi basigaye, ndabifuriza ko batosubira kuba abahemu. Guhemuka ni bibi. Uyu munsi kandi duhuye n'icibutso nye tugira tumwe twibuka cagihe. Abenshi bamaze iminsi bavuga bati mbega nibo cavunye bonyene, mbega uwo munsi mukuru ni gwabo bonyene. Ntibamewe n'umunsi mukuru wa twese, kuko n'umunsi mukuru w'amahoro ku Burundi. Ayo mahoro nayo akaba ari amahoro y'iwacu twese. Nico gituma uwo munsi ari umunsi uhambaye cyane mu buzima bw'abarundi. Uno munsi rero igerekerezo rya 17 wibukije ejo igerekerezo rya 16 aho twibuka uwo munsi haba amasezerano yo guhagarika ingwano burundu. Uwo munsi nzoba ntibagirwa mu buzima bw'abagumyabanga ndetse n'abarundi bose. Uyu munsi nyene twibutsa intango ya mbere twashinze muri demokrasi. Demokrasi twaharanira uno munsi twamaze kuyinjira. Nico gituma iyo tubonye turi kumwe n'indongozi zacu twitoreye, natwe twumva akanyamuneza, tugaca twibuka ko iyi tariki ari kirumara mu buzima bw'abagumyabanga. Mu Burundi inzego zitunganiriza abenegihugu zarashinzwe, izicunga umutekano hamwe n'izi banguranya mu gihe inyungu zuriya canke zurya zigiye mu matati. Vyongeye kandi uyu munsi nuw'akanyamuneza, kuko abibagiye igihugu no munsi n'umunsi wo kucibuka. Uno munsi n'umunsi wo kumenya ko turi abarundi, tutari abahutu n'abatutsi n'abatwa, kuko nta gihugu c'ubututsi, nta gihugu c'ubutwa, nta gihugu c'ubuhutu kihari. Turi abarundi, tuba mu gihugu c'Uburundi, tuvuga ikirundi, abarundi twose rimwe. Uwo munsi ni wo kwibuka yuko turi abarundi. Nico gituma abagumyabanga iyo bava bakagera bibuka ko bafise umuhamagaro kuzamura Uburundi. Erega Uburundi bwari bwarapfuye, hanyuma Imana irabuzura. Mu kubuzura yaciye ku bagumyabanga, yaravuze iti iri hanga ry'abarundi ntirizokwama mu magume, nzobarokora umunsi umwe. Hanyuma Imana mu kurokora Uburundi ica ku bagumyabanga. Nico gituma umugumyabanga hari nyene icubahiro. Twaramaze kuvyumvikana, twari tumaze indwi tuzirikana iyo tuva, aho twaciye, aho tugeze niyo tuja. Umugumyabanga rero iyi ndwi yabaye akaryo gusubira kwisuzuma, kugira ngo amenye yuko ategereza gushira mu ngiro akarangamutima k'umugambwe CNDD-FDD kajanye n'iterambere ry'umwene gihugu uwo ari we wese. Aho karangamutima k'umugambwe CNDD-FDD abatakazi bakamenye n'iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Simvuze ngo iterambere riva ku mugumyabanga rikongera rikamugarukako, kuko iterambere ni rya twese, n'iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Iyo nkingi niyo nyene itanga intumbero y'urugamba rwo kurwanya ubukene. Uwo nawo ukaba ari wo mwitwarariko ukomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Ubwo rugamba turiko rwo kurwanya ubukene tuzorutsinda nitwitunganya neza cyane, kandi turazi neza yuko abagumyabanga twiteguye kandi tuzorutsinda. Nico gituma twama dusaba yuko mu Burundi turonka uburongozi butuma ivyo twiyemeje dushobora kubushikako. Ubwo burongozi nabwo subundi ni ubutegetsi buva ku bene gihugu, burongora bene gihugu ku neza yabo. Uburongozi CNDD-FDD ishaka ni uburongozi aho indongozi ziharanira zikongera zigakingira igihugu n'abene gihugu. Uburongozi dushaka n'uburongozi bubanguranya bene gihugu iyo nyungu zabo zigiye mu matati. Kuri uwo munsi rero dusozera iyi ndwi yaheze turiko turisuzuma, twasanze amahoro tuyafise, dusanga demokrasi yarinjiye mu Burundi. Uno munsi naho nakanya keza twese turi kumwe ko kuraba icabene gihugu baharaniye ko twagishitseko neza, kugira ngo iciza twarose tukigumye, ibibi navyo tubisezerere. Ni umwanya wo kubona yuko ubu hageze ko umwene gihugu mu Burundi aroranirwa. Nico gituma twatanguye urugamba
urugamba rukomeye, uretse ko ari urugamba rwo kugumya ivyo vyiza twamaze kuronka, ni urugamba rwo kurwanya ubukene. Nyene icubahiro mboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD yamaho, twebwe abagumyabanga twaramaze kuja ku kivi. Ni naco gituma twahisemwo iki civugo c'uno munsi kivuga kiti shishikara urugendo dukomeze urugamba rwo kurwanya ubukene. Abagumyabanga rero twaramaze kuja ku kivi, dushaka kuba karorero abandi barundi bose bazorabirako. Batumire bahire inshuti z'umugambwe CNDD-FDD, murumva yuko urugamba rubandanye. Mugabo urwo rugamba ntidushobora kurubandanya mu gihe tutazi ubwo twagwanye. Rwari urugamba rukomeye, urugamba abenshi intwari nyinshi zahasize ubuzima bwabo. Mugabo muribuka neza no mw'ijambo ry'Imana baratubwira bati urutete rwa sinapi rudapfuye ngo ruje mu kuzimu rubore ntirushobora kuva mu igiti kinini, ariko iyo rumeze ruva mu igiti kinini cyane inyoni zo kw'isi ziza zikarikako. Umugambwe CNDD-FDD wararose intwari zitangira igihugu, none uno munsi ni muri umugambwe CNDD-FDD waramenyekanye hose mu makungu. Raba ingene abenegihugu bose bawuhurumbiye, kikabicari abenegihugu b'abarundi bose bahurirako. None rero muri iyo ntumbero abo batwiguze bitangiye igihugu n'abenegihugu, nashaka mubanze muhaguruke tubibuke, tumenye akamaro batumariye. Tumara umunota tubibuka. Murakoze. Nyene icubahiro mboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD, banyakubahwa mwese mwaje kwifatanya natwe kuri uwo munsi mukuru, batumire bahire. Twebwe abagumyabanga muri CNDD-FDD mu kwigina amahoro turayakamisha. Nababwiye ko ubu tugeze ku rugamba rwo kurwanya ubukene, inyuma yaho dusubirije igihugu itoto. Ico dutegerezwa kumenya nuko urugamba rwo kuzamura igihugu rutigera ruhera, hanyuma tukazirikana ko abahizi bataruha. Iyo barushe naho batabiyubura nk'inkona. Inkona niyo yashaje ikigenda ikiyubura igasubira kuba ntoto. Abagumyabanga rero twahise inkona dutegerezwa kuba inkona, natwe tukiyuburaho kuruha. Abahizi kuri urwo rugamba n'abagumyabanga, n'abakenyera rugamba n'imbonerakure, n'abahumure ku rugamba. Kandi abahumure ntibitwa uko kubera bafise imyaka myinshi, ahubwo nuko bafise uburambe ku rugamba urwo arirwo rwose. Arico gituma uno munsi abahumure twese dusabwa ko dutegereza kuba imboneza kuri urwo rugamba rwo kurwanya ubukene. Nyene icubahiro mboneza yamaho umugambwe CNDD-FDD, nk'uko mwaba mwabivumereye, amakungu yose nategere ko Uburundi butakiri mu bigero vy'imfashanyo no kubaho ku munsi ku munsi. Uburundi bugeze mu bigero, Uburundi bugeze nyabuna mu bigero vy'intererano n'ingurane zitavuna, kugira ngo bwitunganirize imigambi y'iterambere ijanye n'ishaka ry'abenegihugu. Nico gituma uyu munsi tuwongerereje natwe ijwi nyene icubahiro mu gikorwa co guhimiriza abarundi, abanyamitahe, inshuti z'Uburundi n'abandi basanzwe badufata mu mugongo ngo bisunge badahigimanze inkingi nyamukuru z'iterambere ziri muri wa mugambi w'igihugu w'iterambere wobuye ry'iremezo ku nteguro zose z'ibisata vya leta, ivy'abarundi, ivy'abikorera ivyabo, ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi, amadini n'amashengero, tutibagiye amashirahamwe adashira imbere inyungu zabo. Abo bose bategereza gutegera yuko uno munsi hageze ko dutegereza gukorera kuri urya mugambi w'igihugu urabiterambere rya twese. Urugamba rw'umuheto twararukoze. Abagumyabanga bamwe barashoboye kuba intwari, barigura igihugu,
abatabarutse namwe murabahizi. Ubuhizi nabwo bukaba bubonekera mu bikorwa tubandanya dukora mu rugamba tubandanya ko kuzamura igihugu. Bagumyabanga, nimwumve ko urugamba rugwanyu, muvyumve mumurikira abandi. Icambere umugumyabanga wese asabwa gutonda ku rugamba. Gutonda ku rugamba no kubona umwe wese ico yakoze ku munsi. Hariho abamenyereye kwicara ariko bagahembwa. Ubu ico gihe caraheze. Ubu umwe wese ategereza kwerekana isemo yashinze ku munsi. Aho niho azoba yerekanye ko atonze ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Icya kabiri umugumyabanga ategereza kwama yitwararitse kugira ngo urwo rugamba rugende neza. Nuhugira intwazangabo z'ubutungane ku rugamba, indongozi nziza mu gihugu niyiteza imbere igihugu. Nico gituma dusaba indongozi zose mu nzego zinyuranye z'igihugu kwamana ntaryo zitwararika kwa bene gihugu baroraniwe mu gihugu cacu c'amavukiro. Sinzokwigira mpengeshanya kubivuga nkuko komite nkuru y'umugambwe yabibonye. Indongozi yanka gutunganiriza umwene gihugu irondera igiturire aho kumutunganiriza n'umuhemu. Indongozi yanjanja kwitunga rusangi rigasesagurika uwo ntabazi ico yahamagariwe. Indongozi nyonora itunga rusangi abamenje. Indongozi nyayo niyiba akarorero mu bikorwa, niwe yereka abandi ico bakora akanabaremesha mu bikorwa. Ndabahamagariye rero mwese bagumyabanga kuba akarorero mu kurongora urwo rugamba rwo kurwanya ubukene. Mere nk'umutumwa Paul yandikira abanyefeso ati, uwahora ari gisuma ahebe kwiba, yihambirire ku gikorwa ciza, akoresha amaboko yiwe kugira aronke ico gufasha abakene. Ivyo biri mu banyefeso 4:28. Aho ntaco numva rero je no kongerako kuko ni jambo ry'Imana twahaye ikibazo ca mbere umugambwe CNDD-FDD. Ica gatatu umugumyabanga ategereza kwitwararika mu kwira dutsinda urugamba no kugira intumbero yiyo tuja. Umugambwe CNDD-FDD waramaze gutanga intumbero. Umugambwe CNDD-FDD urashaka kubona bene gihugu bose bafungura neza. Umugambwe CNDD-FDD urashaka kubona umwene gihugu afise amagara meza. Umugambwe CNDD-FDD urashaka kubona umwene gihugu wese araraheza. Umugambwe CNDD-FDD urashaka kubona abana b'igihugu bafise ubumenyi bukwiye, umwana wese akaja kw'ishure. Turashaka kubona yuko igihugu cacu ibidukikije bikingiwe kugira ngo bishobore kubungabunga amagara yacu, bize bitunge kazoza k'abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Ivyo rero twabishikako niho tuzoba dutanguye kubona kazoza keza kacu, kazoza k'abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza. Iryo ni hangiro ryiza rituma umwe wese abona ico yokora ku rupimo rw'ivyo yashitseko. Ntihagire uwo tuzokumva avuga ngo ibintu bimeze neza ngo nuko yanyoye amacupa menshi y'inzoga canke y'ifana. Arazovuga ati bimeze neza kwagwaye n'abiwe bashobora kwivuza. Aravuga ko bimeze neza kuko abana biwe bose bashoboye kwiga. Aravuga ko bimeze neza igihe tuzoba tubona ko twese turaraniwe mu gihugu cacu. Ko dufise rero intwazangabo y'umuhizi nyene icubahiro imboneza y'amahu umugambwe CNDD-FDD, tukagira n'ingabo ku rugamba nazo zikaba ari twebwe nyene. Umwe wese rero ko afatiye kuri ivyo tuza dufise, turashobora gutonda urugamba neza kuko turafise intumbero, turagirana kizigenza wacu. Icakane gisigaye no gutangura kurwana urugamba. Umwe wese ahamagariwe gukora ico ashoboye. Nivyo urugamba ruraruhisha, ariko umugambwe CNDD-FDD babwiye uti shishikara urugendo, dukomeze kwihangana, tuzoshika amahoro, abarundi bazororanirwa.
umwasi dufise n'umwe gusa n'ubukene, kandi ubwo bukene ntibuvuga ntibubona. Tukaba tuzi yuko mu Kirundi duca umugani tuti akatavuga ntigahenda akavuga. None ubwo bukene buzoduhenda gute kugira ngo butuneshe? Umwe wese abizirikane, ubukene ni umwasi atavuga, atagenda, atabona, atagira ubwenge. Natwe dufise amaso, dufise amaguru, dufise amaboko, tuzobutsinda nta gisivya. Ntidute umwanya rero mu bitagira ikimazi. Amayeri yo gutsinda ni ukudata umwanya. Umwanya ugiye ntugaruka, kandi nzoba ndabikora yapfuye atabikoze. Wa wundi ati abazungu muri Bibiliya bifatiye umurongo umwe bati hagize umuntu adashaka gukora no kurya ntage, uwo ni w'abazungu batwaye. Nanje numva uwo murongo two ufata nka nkama, uwudakoze ntakarye. Tugumena ntayo tuzirikana ko tuzorya tubizika akuya, aho gufata wa murongo wo muri Matayo ngo nimusabe muzoronka. Ahubwo tugira umugani uvuga uti dukore tuzoronka. Kugira ngo dushobore kugira umwete mu bikorwa, ni ngombwa ko atawoca inkokora uwundi. Abarongozi bacu nibatugumiriza umurego, batwereke inzira itomoye yo gushika mu iterambere, kuko amaboko turayifitiye. Nyene icubahiro mboneza yacu mu mugambwe CNDD-FDD, twisunze ivyiyumviro vyanyu biturongora iminsi yose, turasubiye gutera kamo abarundi bose n'indongozi ko bo kwitaho intwari ibereye mu kurwanya igiturire, kugira ngo umwe wese agize abiri yakuya. Nyene icubahiro mboneza yacu, mwaramaze kumenyesha ko ataguhumuriza kubarya igiturire n'abasesagura itunga ry'igihugu. Natwe bagumyabanga turongeye kwiyemeza kuba inderetsi. Turibukije ko kugumyabanga kumugumyabanga ataho bisa bisana no gupfunga umunwa ivyabo biriko biragenda ubona. Kugumyabanga no kudakingira ikibaba inkozi z'ikibi iyo ariyo yose. Ubu harageze ko tuvavanura na ya mvugo ngo uko zivugijwe niko zitambwa. Dutegere ko urya mugani ngo ushengera atampambo ugashenguruka atajambo, tuwuzirikana ukutariko. Iyo ushengeye ufata urugendo, iyo atankande urugendo witwaje ntushobora gushika iyo uja. Nico gituma witwaza induhuro, ariko iyo nduhuro si yo guha umutware. Ni induhuro twita inkande y'urugendo iyo ugiye ushenge ugiye gusaba ijambo. Abagumyabanga turabasaba kugendera umutima w'urukundo, duhereye mu kibano gushika mu gihugu cyose, tukamenya ko igihugu ari impetso ya twese. Nivyo igihugu ni impetso ya twese. Nico gituma atawo cigungana ngo kigirire neza we gusa. Iyo wajejwe amabanga ugacubona ko ari ibakwe ryo kuryajyanya abandi, ubuhemutse. Nkuko Yesu Kristo yabivuze, ushaka kuba indongozi y'abandi niyihebe abo musuku wabo bato bato, niho uzobubaye indongozi y'intungane. Abagumyabanga turabasaba gukomeza umutima wo gukunda igihugu mu gusonera amateka n'amategeko akigenga, tukirinda kugityoza no kucararaza. Nakare baraciye umugani mu Kirundi ngo ntawanka konka nyina gwagwaye amahere. Ako kanenge tubona mu gihugu cyacu ni twebwe nyene tuzogatosora. Ingeso y'urugo ntiyigera yubaka urundi. Ntagere uzoza gutakambira amakungu ngo dufashe kubaka igihugu cyacu, kuko ingeso bazotuzanira ntizihuye n'ingeso ziwacu i Burundi. Turasaba kandi abagumyabanga kugira umutima wo gusabikanya ivy'igihugu, ntihagire ukumirwa mu buzima bwacu. Ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD yaharaniye kuva kera ni ukurondera ineza ya bose atawanja wangura. None rero bagumyabanga mwese, inshuti z'umugambwe CNDD-FDD batumire bahire, tuvugane twese tuti shishikara urugendo, dukomeze urugamba rwo kurwanya ubukene. Duhamagariye abagumyabanga, abakenyera rugamba, imbonera kure,
ata numwe avuyemwo kurereka kudoma urutoki no gushengeza uwo wese afise ingendo yo gutuntuza abenegihugu, uwo wese aratunganiriza abamugana, uwo wese adakora yisunze ineza y'abenegihugu tumushengeze. Dusavye dushimitse ko leta izobaduhanira. Abagumyabanga turabasavye kandi kwijukira gukorera mu makoperative. Abakera bari bazi ubwenge baciye umugani bati inyakamwe inyaga imwe. Nimutunganye imigambi bateza imbere muri kumwe mwese, mubera akarorero abandi tudasangiye ivyiyumviro vya politike kubera iterambere no gusiganya. Abagumyanga bategeza kumenya gukoresha umwimbu, ntimusesagure utwo mwabiri yakuya narirya hegereje iyi minsi mikuru yo gusozera umwaka. Amahera sayo kurya nayo kudufasha gutera iyindi ntambwe mu kwiteza imbere. Twirinde kandi dushengeze wese azoza ashaka kudusahura umwimbu abicishije muri bimwe twita umugwazo. Hanyuma tumenye kandi tumenyesha abandi ko umusesekara ari wo wonyene uja ku isoko. Rero ko dushaka itunga tugashaka amahera turondera uwo musesekara. Abagumyabanga turabararikiye na ntaryo kwama bazirikana ko dutegerezwa kwimbura tukagira umusesekara. Abagumyabanga turabasavye kwijukira kwikora mu byo bihingurira bo nyene. Biramaramaje gusiga ivyawe ukaja gusuma mu mahanga ivyawe ariho biri. Murazi twe mwese yuko akimuhana kazi imvura ihise. Tuba abambere mu gukoresha, mu kwambara no gufungura ivyacu imbere yo guhurumbira ibivuye hanze. Gutyo tuzoha inguvu amahinguriro yacu nabo babone kubandanya bagwiza umwimbu kugira badushikirize ivyo dukeneye twese. Abagumyabanga nimuze twuzuzanye, twungurane ubumenyi, kuko turazi yuko ubwenge burahugwa. Nta numwe yishoboye, umwe wese aterera uwundi ubumenyi bwiwe n'ubwenge bwiwe. Nababwiye ko abahizi b'abagumyabanga turakeneye ko abagumyabanga baba bambere mu gukora. Nk'uko umwaka twari twawuhariye kurwanya ubukene n'ubunebwe, umwaka uza abagumyabanga babe baritegura ubu mwaka w'abahizi mu iterambere. Abagumyabanga mu mwaka uza bose baze bavuge bati ntegereza kuba umuhizi mu iterambere. Nyene icubahiro mboneza yacu yamaho mu mugambwe CNDD-FDD. Mu gusozera twagomba natwebwe tugire ico dusavye. Turasaba yuko uyu munsi utubera umunsi mwiza wa twese. Abenshi barakunda kuvuga bati none nibo bagwanye bonyene bagwaniye igihugu. Turazi ko abahizi batari bake, kandi n'uru rugamba turimo dukamisha amahoro birakenewe ko tuza turamenya igituma twateye imbere ko ari uko twabaje kuronka amahoro. Ayo mahoro rero turasaba yuko mu Burundi bwose twoyagirira umunsi, tukabayagirira umunsi, tukavuga tuti uyu munsi ni w'amahoro mu Burundi. Abarundi bose bakaca bibuka iyo bavuye kugira ngo ntihagire uzosubira kwanjanjwa ngo dusubire kwikwegera amagume, kandi tuzi aho yatugejeje. Uzoba ari wo munsi wo kwisuzuma, wo kwikebuka. Turashima cyane ko abarundi bamaze kuva mu njyane z'amacakubiri, ubu abarundi bakaba biyumva ko ari abarundi. Ariko birakenewe yuko tuza turagira umunsi wo twigina amahoro yacu twese turi kumwe. Turakeneye kandi yuko nyene icubahiro mukadufasha guhana indongozi zimwe zititwara nk'indongozi. Abagumyabanga twemeye kuba inderezi. Turakeneye yuko indongozi zitazokorera bene igihugu twoza turazishengeza kandi tukabona ko zahanwe. Mugabo turakeneye no kwigishanya. Turakeneye yuko abantu botangura kugira icigwa bakamenya ivyo bajejwe, kuko hari n'ababikora kubera kutamenya. Abo nabo nta handi bazomenyekanira tutagiye turigishanya twebwe nyene dukeburana.
kuko guhana ntibikwiye gusa, umuntu arakwiye kumenya kirazira. Nico gituma dusaba ko mbere no mu nzego za leta aho zaratunganwa ivyigwa mwene ivyo, kugira ngo abananiwe gukorera bene gihugu kubera kutamenya nabo bamenye. Mbere nyaricubahiro Mboneza yamaho umugambwe CNDD-FDD ni ngaho nyene kuri ico gisabo twashaka guheraheza dusubira kwipfuriza abagumyabanga bose, abahumure, intwari bose, tubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Tuze duhure mu mwaka uza twese kwigana ingene twabaye abahizi muri uru rugamba dutanguye rwo kurwanya ubukene. Bye.